hari umuririmbyi yavuze ngo hari ico yankoreye umutima wanje utazibagira, hari ico yankoreye umutima wanje utazibagira. Yesu abaheza. Aha umuntu aza ngaha hari ico afise mu mutima, kuko ntiyaje kuraba ujya muvyeyi yagomba kuja kumuraba yaja muhiriwe, ntiyaje kuraba yaje iyo atuye, ariko twaje imbere y'Imana bene data kubera hari ico Imana yadukoreye. Hari ico Imana yadukoreye, turiho benshi barapfuye. Namwe ndiyumvira bamwe mwene data yasenze niwe yabiciyeko inzira twaciyemo, ukagera ahantu ukigaza baranyugurira ntibanyugurira, hari ukuntu twaca mu mapasiporo barakugururiye, je nagira amakenga akomeye, baranyugururiye ataviza. Ibyo rero jewe birashira ahandi hantu, nkabona ukuboko kw'Imana ukundi, avuga ngo Imana urahambaye urakomeye, nkabona baranyugururiye ndabandanije. Ico ni igitangaza Imana yadukoreye. Rero naho usanga umuntu afise indirimbo ngo hari ico yankoreye umutima wanje utazibagira, ntitwobideha ngo ni kubera ari ibyo ngaha mwese, ariko hari igihe Imana igukorera ikintu ukavuga ati Imana iki kintu gikozwe n'ukuboko kwawe. Nta muvyeyi nta data wacu nta muntu abikoze, ariko turabonye ukoze igitangaza, bikarushirizaho ko nshima Imana nawe ugashima Imana. Yesu abaheza agiye. N'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe urindure umuntu. Amahoro y'umurura iwe nk'injiriwe dusangire uko turi ijambo rikomeye tumuveko, ariko umwanya nawe mwagenda musoma nawe Rusi yaragiriwe neza n'Imana, niwe biteye ubwoba. Ahantu bahuriye ngo hari guhumba sinzi ko ari ingano hama uwo mupatro yatwawe n'umupatro acamubarira ati itongo ryose ndaguhaye uburenganzira bakabikora neza, acavuga ati ahubwo ntukibaye umukozi. Aca aba umudamu w'uwo muntu muri uwo muryango nyene. None rero bene data
kuba twaramenye Yesu ni iby'igiciro kinini, ni iby'igikundiro Imana yatugiriye neza. Nuko tugeze mu mwanya mwiza, reka dusabe Alexi asengere amashikanwa, asengera abatanze. Imana ibahe umuhezagiro wayo. Yesu abahezagire. Mama wacu mw'ijuru, Mana ushobora byose, turagushimiye, turakwibwira neza kwawe, turagushimiye mutabazi mwiza we kutigera ukora neza abayakobo ubusa, turagushimiye ku majambo ye meza waducuriye muri kano kanya. Databuja n'ubushimirwe n'ube bw'icubahiro. None Databuja turacana imbere yawe abana bawe wigishije ijambo ryawe ngo ubigisha no kugukorera, none baragoroye amaboko baragukoreye. Mw'izina rya Yesu turabasenza Imana, waho bakuye uzohahunda umugisha Mana, uzohahunda impeke mw'izina rya Yesu. N'ibikorwa n'ico mashikano agiye kuzokora, ibikorwa agiye kuzokora udusuke mu mugisha Databuja uzobukoze. Ushishika tugira neza Databuja, ubane n'ishengero ryawe, ubuntu bwawe n'imbabazi bishika bituboneka ko Databuja. Dusengeye Mana n'abataronse ico bagushikanira mw'izina rya Yesu, tubagire neza Mana. Nitwagaruka uzobahe uburongo Mana bwo kugushikanira, uzobukoze umutabazi mwiza. Ushishika tugira neza muri byose, ni mw'izina rya Yesu tubisabye, amen. Yesu abahezagire. Ego hagira udusomera Zaburi y'123. Zaburi y'123. Mu izina rya Yesu, Zaburi y'123, indirimbo yitwa indirimbo yo mw'iduga. Kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe ubyagiye mw'ijuru. Nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'inshoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uhoraho Imana yacu, gushitsa hazotugirira ikigongwe. Utugirire ikigongwe Uhoraho we, utugirire ikigongwe, kuko tuduhiwe cane n'agakengegwe. Imitima yacu iduhiwe cane n'agacokoro kabigiramiye n'agakengegwe kabibone. Amen. Amen. Ntitugarutse kwigisha, ariko naha kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe ubyagiye mw'ijuru. Nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'inshoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja. Yesu abahezagire. Amen. Hari umuntu arabonana isashe ngo umukozi yagiye gusumira umuryango, oya, ahubwo yitega ibyo sebuja azana na inabuja, hama akaza gushira ku ziko. Ngo nk'uko umushumba yitega akaraba sebuja icyo azanye, amatere nk'uko inshoreke yitega inabuja atere, uko niko twiteze Uhoraho. Muri nabwo nunamurira maso yanje ku misozi yo mw'isi, ugutabagwa kwanje mbega kuzova he? Ugutabagwa kwawe kuva kuhoraho, wewe yaremye ijuru hamwe n'isi. Nk'uko imisozi kikije Yerusalemu, nikuhoraho kikije abantu biwe. Uhereye ubu gashitsi ibihe byose, azokuzigama amaja. Yesu abahezagire. Azokuzigama, azokurinda. Wewe naho uzosinzira ntazosinzira, naho uzohunyiza ntazohunyiza. Ukuboko kwayo kwama hejuru yacu. Haleluya. Humura wewe wamwizigiye, abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utegera imyiganire, ariko wamushimangiye. Yesu abahezagire. Ntunyiganire, ntibindagashitse. Oya, kubera iki wizigiye Uhoraho? Uhoraho nawe ari hejuru ya byose, ategeka byose, akwiye hose. Ububasha n'ubwiwe ibihe byose. Ninde yo gukana? Nta n'umwe. Humura, Yesu ari ku ngoma, araguhagarikiye. Yego, ko nguhagarikiwe n'ingwara iri,
aravoma humura naho yobandi Yesu ni wenyine ibihe ni wenyine ibihugu byose n'ibiyaga byose abwiye ikiyaga ngo ceceka kica giceceka haleluya kica giceceka ba Petero cyava ngo ninde uwo muntu ukiyaga n'umuyaga n'ingunda bimwumvira n'uwabiremye n'uwagize iki nyene byose biramwumva bikamutega amatwi abwiye ati muyaga we ntutume uvuga ati ntuma mwami wanje ati wankuba ntutume ati ntuma y'ugomvye ti muntu nyumvira ntutume naje ntintuma uyu mwaka navuze ngo mwami urantuma y'ugomvye siko abantu twari mu masengesho twarabisezeranye twarasezeranye izo dutuma ivyigomvye izo tugira uko igomvye turayemereye ico tugomba ko Imana idutabara itugumize mu gakiza turushirize kuguma dukizwa nka yandirimba ati mukiza ndagomba gukizwa rwose bana nanje Yesu abahezagiye nayo ntizobura kwikangurira kudutabara no kudushira ahantu heza Yesu abahezagiye wasenze hariya ngo aho ugejeje ukora iyo namwumvirije aho ugejeje ukora turagushimiye dushimire uhoraho imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira dushimire Imana ukugira neza kwayo yemwe bene data utoshima n'uwibagira cyangwa akiyibagiza ibyo Imana ikorera birakomeye birahambaye ibisigaye tuyigize umwami wacu ninde mwama yisumba yoyikanga ariko oya ninde na Satani yagombye kwicara ku ntebe yayo yarakorowe ngo kandi yarahambaye yarakorowe ibisigaye yatanze umwana wayo ikamutanga ku bwacu yoburite kuduha ibindi hari by'agaciro bingana umwana wawe oya yoburite kuguha n'ibindi bihambaye wa musore nawe yoburite kuguha umugeni ukwiriye azokuvira ati wasenze wafunguye wambaye iyireke ariko yemwe umugeni mwiza atangwa n'iki n'Imana ahumva ako kantu umuntu ataka ukabikemura intibari Yesu abahezagiye muntu yoburite kuguha urubyaro yoburite kuguha ibintu byose amafeza n'amazahabu n'ibyayo turi kumwe umuririmbyi acavuga ati urazompa n'iherezo ryiza Mana urazompa n'iherezo ryiza aho bagiye gutegura hacu ndazi kuzogaruka kudujana sinze ndeke kumva izina ryanje Yesu abahezagiye Yesu abahezagiye dusenga Imana dusabe tie ajabuke asenga Imana tie uyu ni amen senga Imana wishimye ibyo Yesu abahezagiye turagushima data mwiza wabanye natwe turagushima data ko waturinze turagushima data kugira ngo twumvise turagushima data umunsi wagiye gutaha turagushima data wabanye natwe utuyobore tuzigame tukire neza Mana turinde ikintu cyose twikiwe Mana bandanye turinde Mana bandanye tuzigama Mana ubuntu bwawe bushirwe hejuru urakoze data kuri umugoroba urakoze ko wabanye natwe urakoze data ko watugirire neza ubukuru bwawe bandanye bugaragara mu byacu data utugirire neza muri ibi bihugu utube hafi turakoze aho tugiye gutaha uhezagire imiryango yacu uhezagire umuntu wese data dushoboze kandi utugirire neza ubukuru bwawe bane natwe utuzigame kandi utugirire neza urakoze data ko bandanye utugirira neza turizeye mu izina rya Yesu Kristo amen mwihangane tugomba dusaba inkomezi muri uru rugendo tugomba dusaba ukwizera Imana iduha ukwizera guhamye mu mutima ku buryo urumva Dawidi niyo yavuze ati ngomba gukora iciza ni Pawulo ati ngomba gukora iciza ariko ikibi ntagomba kikaca kitanga imbere ariko ati si jewe ni ikibi kiba tugomba gusenga Imana mwe muyerabe hejuru abari waganza haleluya ego umuntu n'agacitegeka ariko muri ndetse sinchiganza
oya ariko nganzwe n'Imana sinjiganzani yeza ngaba miriwe nuko mbamuri urumva nabaje nshiganza ariko nganzwe n'ububasha bw'Imana Yesu abaheze naba ari umubiri unganza naba ari jewe nakubwenge bwanje bungana ariko nyobegwe nampemuye sibyo ndigiciye ego hama naba ari jewe mbyuka ngo niga canke ngo mvuge ngo jewe oya ariko data na Yesu nampemuye aba aribo bangaba iminsi yose yo kubaho kwanje kuko ejo haza nibo bahazije ntaho nzi Yesu nashimwe Imana niyizi ejo no habavuga ngo nzovyuka oya we Imana niyabigomba Imana izinga ingirire neza imyumvire indongore none rero umuvyeyi wacu n'ubu tugomba ngo adusengere kugira ngo Imana itugire basha dutunge imitima misha turamuhaye ikaze. Haleluya, haleluya. Dushengere neza. Amahoro Mana. Haleluya, haleluya. Ubwoko bwawe bwawe. Yaho uhembure urakeneye impemburo. Mwemu wawe zimurumwe Mana. Ngo warateye iteka. Intumwa zawe zikoraniye i Yerusalemu. Zibona imbeya z'umuriro zibazako. Abandi babumva bavuga mu ndimi batari bamenyeye kumva, batari babazigako. None rero Mana yo mwijuru tugirire ubuntu natwe, kuko waravuze ngo tuzomuronka aze muri twebwe aturemeshe, maze tugire umutima uriko uraba cyangwa ugana bijya bintu byawe by'ubwami bwawe, atari bya bindi bitugoye, atari bya bindi bijanye na yanzu, atari bya bindi bijanye na za mpapuro, ariko amaherezo yacu. Mana yo mwijuru, reka rero twiyumve kuko Imana idukunda. Imana yararambuye ikiganza, uwo wese ateruye ikiganza iramwumva, ikamushikako, ikamukorako. Mwibuke wa munyokuru, wa mumama yagenda akarondera akanigana kugeza hakora ku buyonga bw'impuzu za Yesu. Yesu yaramukijije, Yesu yarungitse inkomezi, ati ndumvise inkomezi iyo kubera ukwizera kwiwe. None Mana savye ababene data ngo bagire ukwizera nk'uko Mana yo mwijuru, bagire ukwizera nk'uko Mana yo mwijuru. Kandi Mana hari ikidutangiye, hari ikibatangiriye. Mana turaje kugusabira imbabazi, utwibuke muri bwa bw'igito bwacu, utubabarire Mwami. Umwene data yatubwiye inkuru y'umukozi yahora yiba inkoko ariko arasaba imbabazi. Natwe uharure ko dusabye imbabazi muri uyu mwanya, dusabye imbabazi Mana kuri bya bindi binyuranye, umwe wese avuga ibyo yibuka. Mana dusabye imbabazi kuri bya bindi twakoze bidahuye n'ubugombe bwawe, maze Mana numara kuduharira uduha Mwemu Yera tugendagendemo, Mwemu Wera atuboneke ko ivyama vyiwe bitwamye ko biboneke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turakeneye kubona ko Mwemu Yera akora muri kino kibanza, atugenderere. Oh, warakoze Mwami Yesu, kuko wari waratubwiye, wari waratuburiye ngo Mwemu azobazako. None araje. Umuhanuzi Yoweli yari yarahanuye ko Mwemu izosukwa ku bwoko bwacu. None rero Mana turi muri ubwo bwoko kuko twatuye Yesu umwami n'umukiza wacu. Oh, haleluya. Mana turasengeye na bene data turi kumwe hano bari ku murongo hariya wa interinete. Turasengeye na bene data bataronse uburyo bwabo bwo kuza ngaha cyangwa bwo kuja kuri interinete. Twarumvise ko hari abasigaye bakora no muri aya masaha. Nabo Mana wibuke, ubaheza bakomeze. Mana yo mwijuru, turakwizigiye kandi twiteze ibishinga ntahe vuba yuko bizogaragara ngaha, hanyuma twongere tugushime. Warakoze Imana, ibikorwa byawe ni byiza. Rero ishimwe n'icubahiro bihabwe wewe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Yesu abaheza igire. N'ubu turabyakiriye, turakiriye Mwemu Yera. Yesu abaheza igire. Nta kintu kiryoshe nk'icyo.
ndababwire mw'isi ni uburuhe gusa. Harahiriwe uzoja mw'ijuru, harahiriwe n'ufise agakiza muri iyi si. Yesu abahezagira agendana umunezero n'amahoro. Wibaza ngo amafeza n'amazahabu irakomeye ngo ntarabironka, ariko ntibitanga amahoro. Biratanga amahoro oya, amahoro ava ku mwami wacu Yesu. Canke mbega mvuga iki ubutunzi n'inzu ntubamwo zibiri, ibirato niho kwambara bine, imodoka niho zicaramwo ari zibiri, ariko ikintu ndakubare gihambaye ni ukwakira Yesu mu mutima. Yesu abahezagira. Yego nuko turageze mu mwanya wo kurangiza. Yego none rero twagomba twumve ibimenyesho n'ubu turamuhaye ikaze tubwire ibimenyesho. Yesu abayezagire. Reka ndababwire amatangazo hano ndi hano. Ego no munsi twakoranye, kandi uyu mwaka ni umwaka twatanguye umugambi mushasha wo kuzohora duhurira ngaha ku munsi ya Mungu yose. Ego tuzonaronka n'urufunguruzo rwo kubugururira kugira ngo mushitse kare mube nimugombe muri iyi mbeho. Ego baratwemereye, twarabonanye na bene data bajejwe ngaha, baranezerewe, baratubwiye bati icyo mukeneye gukoresha kiri ngaha ntimugire ubwoba bwo kubikoresha, mugikoreshe. Kandi turashima Imana. Mwibaze namwe, yaba ari twebwe twategezwa kugira ibi tugashiraho ivyo vyuma byo tugoye, nubwo hari n'ibyo tuzorondera kugira ngo natwe dushobore kuba twobikenera, kuko tuzokabukirwa. Turavyumva, turabona ko hazogera igihe kumuri twongeramo izindi ntebe. Ikindi gihe naco ntituzarakimenya, ariko Imana izodutambutsa. Ego iyo ni ukuvuga rero kuwa Mungu tuzoba turi ngaha isaha 8 nyene kwa kundi, ariko tuzogereza kwashika kare. Hanyuma mu ndwi hagati twahora tugira amateraniro yo gusenga kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ubu rero kuwa mbere ntiharimwo, tuzora dusenga kuwa gatatu no kuwa gatanu isaha 2:15 zaha mu Budagi, azi isaha 3:15 zo mu Burundi. Ego nayo niyo matangazo nyamukuru. Hanyuma ahantu tubaye ni wacu, mwumve ko ni wacu. Iyo tugomba kugenda twemeranije n'aba baha ko tugenda twegeranije utuntu, hariya ibikino by'abana tukabisubiza hamwe, amatweza tukagenda. Ego hanyuma rero nkaba bipfurije kugubwa neza. Inomero yanje murayifise canke inomero ya Vianney no kuba muyifise canke inomero y'umwe muri twebwe hariya murashobora gutelefona bitewe. Yesu rero abahezagire. Ego reka turashimira abakoze, twamaze gusenga. Nibaza ko tubifurije kandi n'urugendo rwiza. Muze muramutse n'abandi mubabwire muti karibu hano Trostorf. Yesu abahezagire.